hewe ndakubwire ibi bintu by'uburozi batanguye Révérien agapfa ntituzovyemera. Ivya Révérien Ndikuriyo bikomeje kuba urujijo n'akayobera abahinga. Ni mwihangane ntimucanemo, turabasavye mwihangane ntimusubiranemo. Aya n'amajambo ariko arabwirwa inshuti n'abagenzi ba Révérien Ndikuriyo bagerageje kubaza ku bijanye nuko amagara ya Révérien Ndikuriyo yifashe. Amakuru atari kw'ivumbi, amakuru n'ibimenyetso. Nkuko twama tubikora uyu munsi tukuzaniye ayandi makuru. Mbanza ndabose ko turi kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Ni nyuma indwi irarumanye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo afashwe giturumbuka. Twarabahaye amakuru ngaha step by step canke intambwe ku yindi kuva afatwa uko yitaweho gushika uyu munsi. Mu kiganiro nagutunganije uyu munsi ndagaruka i Nairobi. Incuti n'abagenzi tuvugana bari i Nairobi bagerageje kuja kuraba aho Révérien Ndikuriyo agwariye mu bitaro kugira ngo bamenye ukuri uko vyabagendeye. Révérien Ndikuriyo agwariye i Nairobi ku mugwa mukuru mu bitaro bita Aga Khan. Aga Khan ni ibitaro bikomeye biri mu gihugu ca Kenya neza na neza ku mugwa mukuru i Nairobi. Bino bitaro nivyo bikunda kwakira nk'abategetsi canke abandi bantu bifise, kuko hari abaganga baba specialiste bamwe nyene baminuje bazi kuvura. Ni ibitaro vyihariye mu yandi majambo. Reka twihute rero. Kuri uyu munsi tuvugana hasohotse ingingo yiyongera ko yari yafashwe ko atakimenyesha makuru na kimwe cyo mu Burundi kirekuriwe kwandika canke kuvuga inkuru kubijanye n'ubuzima canke amagara ya Révérien Ndikuriyo. Ni mu gihe hari abariko barasutwa basaba uruhusha muri CNC kugira ngo batangire gukora inkuru, abandi bandike bavuge kuri Révérien Ndikuriyo. Nduguriye twamugina uzohirahira akandika canke agatangaza adahawe uruhusha ikimenyesha makuru kiwe kizugagwa n'abafungwe. Ndugaye twamugina ibi bivuga abafata ijyambere muri CNC, tutenze kuvuga amazina kumvo izina ziriya, ariko abari bagerageje gushaka guhumuriza Abarundi iyo niyo jambo babwiwe. Biruko mu gihe hariho abatari bakeya bagerageje kwitura bamwe mu mugambwe CNDD-FDD babasaba ko byibuze bo kwandika itangazo niyo ryo barimwe bavuge ibijanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Bino vyarabaye no kuri ca gihe umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agwaye. Abarundi baguma bashaka kumenya uko amagara we yifashe, ariko ntibigera babibwirwa. Mu kiganiro nagutunganirije kandi ndeza kugaruka no ku masengesho y'abanyagihugu, uko basengera Révérien Ndikuriyo, uko bamwipfuriza. Ni wa munzane w'urukundo Abarundi bafitiye umuntu. Naho nyene ndazi muramaze kuvyumva yuko abantu benshi bariko barasengera Révérien Ndikuriyo, n'ivyo bamwipfuriza mwaravyumvise. Twihute. Ni kubera iki mu mugambwe CNDD-FDD hashizweho amakomite ajejwe gukaruma abanyagihugu kuva Révérien Ndikuriyo afashwe akagwara? Mu ntara ya Cibitoke inama yarakozwe, no mu zindi ntara. Inyuma yaho nshize amakuru hanze ejo nerekana inama yabaye mu Cibitoke ca Rugombo ku mugwa mukuru w'intara, ikitabwa n'abantu 39, ikaba mu ijoro 3 y'ijoro ikagera mu masaha ya 5 y'ijoro. Narose amakuru yuko n'ahandi mu zindi ntara bagiye bagira utunama two gukaruma abanyagihugu ngo batekane. Ni vyiza gukaruma abantu ngo batekane, ni sawa. None ingwara ya Révérien Ndikuriyo yari gutuma abantu bose baca bacanamo, canke hari ikindi kintu bakoze canke bashaka gukora batarakora cinyegeje inyuma kugira ngo barabe umunzane waho abantu bagera kwihangana no kwakira ibiriko biraba? Reka nabwize ukuri, bino bintu barashobora kubikora nk'urugezo rwo kugira ngo barabe ukuntu abanyagihugu bifata. Ndabashira n'umugani, imbeba ijya umuhini isotera isuka.
hajya niko bawuca. Imbeba mu kukurya irabanza ikaguhuha. Imbeba ntiza ngo igushikure bona ko irabanza ikakurya bukebuke. Iyo bistagize gutya ikabana ihegera imbere. Hanyuma igaca isemura. Ntawe menya ko no kuri Révérien ariko biriko biragenda. Amakuru dufise mwakomeje kutwandikira inbox. Daniel tomora ijambo rimwe uvuge ngo Révérien ariho canke ntakiriho. Muyandi majambo ngo uvuga ko yoba yarapfuye canke yoba ariho. Aya makuru aragoye kuvuga mw'abantu mwe kubera ko nta vyemezo 100% tuba dufise. Hano murazi ko genda baha amakuru nkabahana n'ibimenyetso. Umusi noronka ngo deja fini. Noce ndabazanira ifoto ngaha. Ntimubizi ko je nkoresha amakuru nkazana n'ibimenyetso. Iyo dufise amakuru kumvo zuko twayarose hari n'igihe tuyavuga nyene bivanye nuko tugomba gukingira n'abayaduhaye. Ibi muze muravyumva ariko ndavuga hama nawe kumva ibisigaye kwitoreramwe. Révérien Ndikuriyo rero ejo nabwiye ko ateraremba kuruta uko yarameze. Umuntu ari hatariho n'umuntu ari mu vyuma ahemera mu vyuma, uwo aba ari hatariho aba asa n'uwapfuye. Na Révérien nuko bimeze. Reka rero tunyaruke turabe abagumyabanga n'abandi sinzi ko babita muri CNDD-FDD bari mu mugwa mukuru wa Nairobi muri Kenya bariyoroganije hanyuma bafata umugambi wo kuja kumuraba. Vyagenze gute? Hariho Abarundi baba mu mugwa mukuru i Nairobi muri Kenya bahurikiye mu mugwi amagurupe n'ibindi bishize hamwe biyumvira kuja kuramutsa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu bitaro agwariyemwo. Umwe mu baduhaye amakuru yari muri bo yatubwiye ati nduguye twamugina twaracanze agafanta mu buryo bwo guteranya amafaranga, turagenda duserukiwe imbere n'abamwe muri twebwe nabo sinda kubavuga, ati turagenda tugezeho baratwakiriye kwa muganga ariko icumba Révérien Ndikuriyo arimwo nta n'uwakinukiriye nta n'uwahegereye, agwajwe n'abantu babiri bavanye mu Burundi. Twebwe twarahageze gusa kugira ngo tugereho nyene mu cumba twari turimo twerekeza iyo Révérien yagwariye. Batwatse amatelefone turayasiga twibaza ngo turaza kumona kumbure ivyo tuza gukora kuze kube gufata amafoto gusa ko batwatse amatelefone. Ati mugabo ufatiye ku cumba twebwe twashikiyemwo n'ahari nta nubwo twacegereye yugara twamugina. None hano nca nibaza none banyegeza iki? Umugwayi abantu baraje kumuraba hanyuma barageze ahari banka kubereka umugwayi kubera iki? Nimba agwaye nibamubereke, nimba yarakize nibamubereke, nimba naho yaragiye navyo nibavyerekane abanyagihugu babimenye. Uyu munsi niyo mpamvu mwumva bingora kubabwira ndabaha amakuru atari kw'ivumbi ariko sinshobora kuvuga ivyo ntazi. Sinshobora gutomora neza ngo mvuge ngo ntomoye neza ngo yaragize kandi ntabizi neza. Oya muravyumva namwe. Niyo mpamvu ibimenyetso dufise gushika isaha nuko Révérien atakiriho. Nimba ariho rero niba mutwereke canke nibaduha indemesho tuzovyemera ko ariho batubwiye ngo Révérien ariho. Hano ngomba ngaruye ikintu kimwe rero. Igituma nabasavye yuko ntashaka ko mwipfuriza Révérien kwapfa. Hari abo twashoboye kuvugana atari bakeya. Wumva bamwe bipfuza ngo twifuza ko ngoshanga ivyo yagiriye kaburimbi ngo ivyo yagiriye umugambwe SNL ngo twifuza kwapfa. Hari inkuru nigeze kuvuga igihe bariko baravuga ngo Révérien ngo Evariste Ndayishimiye ngo bamuteye kudeta ngo yayitewe na Bunyoni. Nyankuru narayikoze kandi abantu baranshimiye ko nikoze neza bya kubusanzwe kuko abantu bipfuza ko Révérien ko Ndayishimiye bamutera kudeta ayitewe na Bunyoni. Abo bantu bari bafise ubwenge burya. Wibaza ko Bunyoni ateye kudeta Evariste Ndayishimiye inyungu yari kubiyihe? Ucubanza kuraba intumbero itumye Bunyoni atera kudeta Ndayishimiye ni yihe? N'uyu munsi rero reka ngaruke kuri Révérien Ndikuriyo. Abantu mumva ngo tumusabira imisuhuko ngo Imana imukize hanyuma azagirire n'ivyabazwa abana ashaka muri kazoza. Mukibaza ngo turihenze. Uyu munsi Révérien yopfa. Iyumvire neza. Uyumvire neza. Gusa uraza kunezerwa nimba umwanka uvuga ati nawe yarisha abandi nabasangeyo. Niko mwagiye baravuga muri commentaire. Mugabo uyu munsi Révérien yopfa.
azoba yishwe n'iki? Ni cyambere cyumvire, azoba yishwe nande, amwishe kubera iki? Nta navyinshi no kubwira, ibintu bitatu birakwiye. Révérien yopfa, azoba yishwe n'iki, azoba yishwe nande, aho uraza gutora inyishu. Révérien ntumvuge ngo apfuye, nimba yarapfuye nimba atapfuye, ngo yoba yishwe n'ingwara. Wapi wapi wapi, yoba yishwe n'uburozi. None bamuhaye uburozi, yabuhawe nande, yabuhaye kubera iki? Egana nkuruza baravuze ko babuhaye uburozi, kandi ivyo vyagiye hanze mu nyuma, byose bimenyekana mu nyuma, sivyo? None yoba mwishe kubera iki? Ho cahinduka iki? Ingorane dufise mu Burundi ntimuyizi, none ubu ahiri aho yugariye ntimuhazi. None uwo muntu yoba agiye kwica Révérien kugira ngo vya bintu bitagenda neza bice bigende neza, canke acagara agombye kwikura ko n'ubu usangira ubutegetsi. Reka nakwereke ku bwanje, ndavugira ngaha nyene, kandi nta n'amaranga mutima ashizemo. Nibajyane bariho bose tubabona, bajyane babisangire, babisangire, hanyuma bakeyama abafana bakomeze basonze, nabo bo bitungire bavyibuhe bamererwe neza. Imisi zobigisha. Ni vyiza ko Révérien agumaho, akaguma ahanganye n'abajya nyene bari kumwe bose babonana gutyo nyene, hanyuma natwe nk'Abarundi tukaguma turavyandika ahantu tubibika. Ivyo basarura begeranye turabibona, nivyo bacu nivyo Abarundi. Ivyo kuvuga ngo Révérien yapfuye ngo bawungutse, oya, hariho abashaka kumwikiza, bo bamwikijije ati ubu tumukuyeho canke tuwunda mukuyeho, ndabona around yanje nta wundi muntu yoza kunzibira, ndabona nta womvusura kuvuga, ndabona ni sava. None uwo ariko arakora ivyo, ariko aravuga ivyo, umuravye ubona yakoze iki canke ubona akora iki? Ni yihe ntumbero afise yo gucamwanisha Abarundi kugira ngo asubize hamwe Abarundi? Wapi? Niko gusa ari gupinzanya ati uyu afise benshi bamukurikira, ndamubona aha naha. No mukuramwo jewe no cangira kuco nipfuza. None kimwe yipfuza kugira ngo ikintu kizogirira neza, kizogirira akamaro Abarundi bose, canke kizogirira akamaro wewe n'umuryango wiwe. Aka kantu muze murakumva neza. Ntibeze bavuze ngo ndamwifuriza gukira, ngo imisuhuko, ngo nuko no ndamukunda cane gose gusumba abandi. Ndamukunda nibisanzwe vraiment, ndabwiza ukuri. Cene ndamukunda nibisanzwe. Mugabo sindamwifuriza gupfa, kuko apfuye abo baba bamwishe baba bageze kuri objectif, kandi objectif idakiza Abarundi. Iki ni cyumviro canje, nawe urazana cyumviro cawe kuri ya WhatsApp nabaha, ugire plus 358 46 58 31 314 guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Mara kuzana iyo analyse yawe, nawe iyo audio uyimpe ndayumvirize, hanyuma ndayisangiza Abarundi. Wipfuriza iki Révérien Ndikuriyo? Ndazi ko benshi mufise ishavu, mwifuza kwafa. Ni nazo audio nagenda mbona ngaha ngo namusangiye kaburimbi ngo nagiri cyakoze narabonye hari umuntu niwe muntu yankwa mu Burundi, vraiment niwe muntu yankwa. Imana yo mwongera iminsi yo kubaho, ndazi ntacyo byo mubwira, mugabo yo kwiga gatoya. Reka twihute. Nari nabivuze mu ntango, mu mugambwe CNDD-FDD hashizweho komite yo gukaruma abantu, komite yo gukaruma canke yo gusubiza hamwe abantu. None wosubiza hamwe abatacanyemo kano kantu, nubwo ntari nakarandiriye ko ndashaka kukagaruka ko mukumve neza. Kubera ko bazi yuko Révérien yahora n'ivyago hazokurikira ingorane zibi, bace biyumvira no gushiraho komite ikaruma abantu kugira ngo babe barabasinziriza, kaze kabe nk'akamashu. Niho nababwiye ko hano mu Burundi hariho ibimenyetso yuko igitigiri cy'ugwaruka nko mu mbonerakure bayoboka Révérien Ndikuriyo, mu gihe bamwe bidogera Evariste ko yabatse ngo uburenganzira bari bafise bwo gukandamiza abanyagihugu. Burya rero muze mubivuga mu bisubire ku kintu cy'imbonerakure, ntuze Evariste ndayishimiye ari ikintu yakoze gikomeye, kubera ko imbonerakure zaravyimba cane zigahakwa guturika. Hari ukuntu yakarumye akantu, kajya akantu karagize icyo gafashije.
iyo tuza tuvuga umuntu uzo turaba n'ikintu kimwe ciza mu bibi vyinshi akora tukivuge. Kano kantu koko nakamuvuga ko vraiment ibindi vyose akora ni bibi, mugabo imbonera kure yarakarumye ka kantu ko kwambara impuzu z'igisoda kandi zijya bari bazambitswe na Révérien yarababaye nuko nyine atakundi yogira. Imbonera kure murumva ko namustanezerewe kuko zirirwa ziraca imanza zifata abapolisi zibasuzugura bambaye teni bafise n'amamotorora bihuye neza neza n'umwambaro w'igisoda. Umupolisi yaseruka ugasanga nawe aserutse ku musoda usanga umupolisi nta jambo afise. Aha kantu karakarumye rero mugabo katumye imbonera kure zica zimwanka, ariko uwari yabaye ubwo burenganzira bwo kwambara izo mpuzu ari we Révérien araheza ashirwa ku cata. Burya Révérien ikintu aziranya mukuru ni kubera ko avugiraho, aravuga ikintu akavugiraho kandi agaca n'ikibi arakemanga. Ibaze nk'igihe avuga ngo nzanira umutwe wa kaburimbi mu Burundi je sinabigenda vyuma kwanza ngira yabaye wanyuma bivuze ngira ntazosubira. Bye ntivyumvikana. Niyo wari kuba ushaka umutwe wa kaburimbi ntiyari kubikora. Ziya n'imvugo z'abana bavuga ngo nanje ngo ndakugira ibi urubya wapi. Arakwica ubundi arakwica akaguha n'uburozi ugapfa uri umugenzi wiwe ntibimenyekane. Ntimwabibonye nyine bagize inkuru nziza. Tunakura naye tunaseka naye uwo mwicarana mwana uwo wa wundi nyine bashize imbere. Burya nyine mu miryango wavuga ati ubu ni number 1 yewe burya ni bakunahura ngo wamugize wa mbere ngo wamugize umugenzi wa mbere bakadasohoka niba kwiyica. Rero ivyo ntibizo bibatangaze nuko bimeze. Hanyuma twerekeza ku musozo rero bamwe mu bari mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko hatangiye gushigwaho amategeko adasanzwe. Ibi vyose ngo bifitaniye isano no kwitega ko hashobora guhungana umutekano mu gihe hotangazwa ibijanye n'ubuzima bwa Révérien Ndikuriyo ariho canke atariho. Ibi ngo baratekanya ko bishobora kuvyara karambaraye mu gihe hosohoka itangazo rivuga ivyo batari biteze. Vyatumye baca bafata ingingo z'uko mu masaha y'ijoro mu quartier mwamwe saa 3 y'ijoro atamuntu abakiri mw'ibarabara. Saa 3 z'ijoro ibi vyaro bikorwa mu gihe hari amakuvrefe. Umwe twaganirije yavuze ati twebwe iwacu uba tubwiye ko tubwiza kugara kare tukava mu barabara hakiri kare. Namaje tino ne babiteza akajagari kagiye kwaduka canke nibiki. Ntavyo yambwiye nawe yavuze ko nabatabizi mugabo gusa ngo n'ingingo zafatiwe mu mugambwe CNDD-FDD ngo kumvo ngo zo kurinda akajagari. Hano rero bese ko atakajagari kasanzwe kariko karaba mu gihugu c'u Burundi. Nta kajagari kahari nta na gakeya. Igihugu c'u Burundi kiratekanye, abanyagihugu barashonje bariyakira ntibavuga nta washikiza icyumviro kirazira kikaziririzwa. Ibi kandi baravyakiriye nibaza yuko atagitangaza kirimo. Nayo umuryango wiwe n'abagenzi bo bavuga bati turindiriye icimana ikora. Aha rero ni bamwe baba bajijwe ati none mwe nta namakuru muronka ababwire ati arahema ntagihema. Nta ukura ku munwa akubwire ngo arahema, nta no ukura ku munwa akubwire ngo ntagihema, ahubwo ni ndogore twamugenda. Naco twovuga turindiriye icimana ikora. Izo mvugo namwe muravyumva. Abandi bakubwira ko batazi na kimwe kubijanye n'amagara ya Révérien kandi ari abantu babwirizwa kubimenya. Please je ndabaza Révérien ashaka kugwara nka Matiyasi canke nka Berenari, tuze tuvugisha ukuri. Madebari agwaye no vyumva ko abarundi batobimenya. Madebesi wa wundi wahariya muramubona gira uko ushaka. Ntujya agwaye ni abarundi batabimenya nta ngorane vraiment nta kibazo. Kubera ujya ntacari. Oya ntacari usibye ko ari igikoresho cy'ubutegetsi bavuze ngo ahaye umugambwe. Mugabo nka Révérien atwara umugambwe utwara igihugu. Uri murakomeye cyane. Aha mu mategeko twabwirizwa kumenya buri munsi ati amakuru mwaronka yuko agwaye yatoye kamitende canke aracagwaye ariko aroroherwa ntariko aroroherwa. Ivyo n'abasenga bakamenya ukuntu babwira Imana. Erega burya n'abantu basenga barakenera kumenya icyo bavuga. Ntibajaga gusenga ngo mana ngo ndasenge ngo Révérien musengera avuga ati ari muri bomboni atore kamitende canke ati
agwaye umutwe hanyuma yoroherwe, wakoze kandi tukaronka umwanya wo gushima ati wakoze kuba mworohereje, ati hasigaye ko mama mukiza neza. Ntaco tuvuga rero kuko ntaco tuzi. Niyo mpamvu abarundi bifuza kumenya ubuzima bwa Révérien bumeze gute. Ni kwa kundi nyene vyaraheze, vyararangiye. Ni mutubwite vyararangiye. Hanyuma biyakire nimba ari muzima abasenga basenge bashime n'Imana. Mugabo dede ntigomba kuvuga. Aha rero nimwe mutera amakenga Abarundi, nimwe mutera n'akajagari mu gihugu kuko mubivuze Abarundi bacamenya ati okay batubwiye ko ari muzima. Agishika muri Nairobi yarabanje atora kamitende mu minsi 2. Ku munsi ugira gatatu yaciye atakaza inguvu burundu, bamupigamo vya vyuma bihemesha abantu, n'ubu nivyo bishirimo kandi vyaraheze. Vraiment araremvye gose, mvuge ngo araremvye, hano wasanga mbeshe. Hari n'uwambwiye ngo reka shanga kuko ngo baragikosoye kera ngo barahejeje. Hano shariyumvira uyu mutegetsi muri CNDD-FDD yagiye mu Cibitoke kugirisha inama bamwe muri vya bishirira, akababwira ati nimwigumye ntimuzogira akajagari, ati Révérien niwe yavyikoreye. Bavyikoreye kuba atakurikiye inkuru yejo, ndabashiriye amajambo makeya. Inkuru yejo yavuga ukuntu mu mugambwe CNDD-FDD bagiye inama y'ukuntu bohanahana ubutegetsi nk'uko bari baravyumvikanye ngo bakiva mu ishamba igihe abaye amasezerano yuko uzoja ku giti runaka azohamara ikiringo kitarenga imyaka 5 agaha abandi. Ibi barabikojeje ntuzenya Révérien ayatarukiye ku mabati tireka shareka ntanga umugambwe ati cyo nikibaho reka ati nawe cutanga igihugu rero. Aho bari kumwe na number 1 ati nawe cutanga igihugu rero, none cyo tugihande ko umunyoni twamaze kumunyonika ari mu cumba muri 1 metre carré. Ucamva yuko none ibindi bico bigenda gute. Nyuma yaho inama yaraheze mu goheze batumvikanye baragenda. Ikindi cya kabiri ko Révérien yagwaye bagashaka kuzana n'abaganga biwe, hanyuma bakanka bagacamuvuza abaganga b'umukuru w'igihugu nibo bizewe. Nibo bizewe abaganga b'umukuru w'igihugu nibo baciye mwita kuva Bujumbura n'ababwiye, kuva Ingozi n'ababwiye baramujana gushika Bujumbura baramwuriza hamwe. Rero bosanga yoba yapfuye ashaka gapfa hawe ibintu nabo bikeka kubera ko biragoye. Nare mumva twogira gute bakwikeka ibyo bintu. Niyo mpamvu bisa ko umuntu wagwaye bacaza barabivuga ku mwanya ati yagwaye iki, yatoye kamitende, bigeze aha. Mwico gihe baravuga ati okay ku munota wa mbere byemeze uku, wa kabiri uku, umunota w'10 uku, ku munsi wa gatanu uku, ku munsi wa nyuma byemeze uku. Mugabo aha bashadutangariza ibyo bashatse kubera yuko batatubwiye step by step, intambwe ku yindi ibijanye n'ubuzima bw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Nayo nguko rero sinagombye kubaremereza amajambo menshi, reka ndabasangize amasengesho y'abanyagihugu icyo bamwipfuriza. Ngira ngo icyo shikirije kuri ibi bintu bya Révérien Ndikuriyo. Aya nawe uvuga ngo bamusabire gukira. Révérien Ndikuriyo ni bake bamusabira gukira. N'abasendede bari kumwe n'abategetsi bari kumwe. Hariho abicaye batari bamusabira gukira bavuga ati nahere. Uko nukuri wewe ugiye kuraba Révérien Ndikuriyo yakoze byinshi ku buryo nubwo yopfa ego bashobora kumushingura bakabona barahambye, barubakiye, baragize gute. Mugabo nivu ndabizi ko rizovuga ati iyo muntu ntaze, na Satani avuga ati reka uwo muntu ntaze. Imana yo tinda kwisabye uwo naramuremye ariko ibyo yakoze birarenze. Hajya hariho umuntu akora ikibi
isi kanka ikamwanka, ijuru rikamwanka na satani akamwanka. Révérien Ndikuriyo yari ari muri abo bantu, ari mu bantu. Urabona ntabwo yopfa agahambwa n'ivu rizovuga ati nubwo mumuzanye uyu muntu ntiyari akwiye kuguma muri twebwe. Satani nawe ati reka reka ubu byiwe narabihatse. Imana ati ndakwiyamye. Ntibyoroshe. Gusa ikintu jewe shimira perezida wacu ni master plan. Ni master plan. Yani urumva anacheka alafu anaua. Perezida wacu umunyabwenge akomeye. Kujya kuntu yigira kuri mikoro akavuga abantu bakaca baja ngaho bakavuga uwo perezida wacu kuno uriya mu perezida afise ubwenge buteye n'ubwoba. Arakureka ukanywerera ukigira uko ushaka. Ni rimwe na rimwe nta majambo menshi. Jewe rero mbona ibintu by'Uburundi biragoye. Ndikuriyo ibikorwa byiwe bizemuherekeze. Kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo ibikorwa dukorera mu isi nibyo bizotuvugira. Sinzi ibyiwe aho bizovuga kuko ndazi n'ivu rizovuga ati kare. Satani ati ndakwiyamye, ibyo wakoze ni birebire birandengeye. Imana ati jewe sihondi. Urumva yakoze ibibi byinshi. Révérien niwe yigishije imbonera kure kwica. Révérien aba bana b'u Burundi ntibari bazi gukirera umuntu icyo ari cyo. Aba bana b'u Burundi ntibari bazi gutora inkoho icyo ari cyo. Bari bazi inkoho z'abapolisi n'abasirikare. Mugabo Révérien niwe yabigishije kwambara amateni. Révérien niwe yabigishije kwambara amabutine y'igisoda, gushika naho umupolisi atakivuga imbere y'umbonera kure, gushika naho umusoda atakivuga imbere y'umbonera kure. Ibyo byose byatumwe n'iki na Révérien. Perezida wacu neva akija ku butegetsi yari yasimbonera kure ko zisubira kwigenza nk'impene, zica abantu, zikubita abantu, zinyaga abantu. Mugabo byamaze umwanya rumara bitumwe nande na Révérien. Révérien rero nta muntu bamusabira kubaho. Révérien nta muntu bamusabira ngo akire, kuko nta n'umwe yigeze agirira ibifu Révérien ngo amare n'iminsi ibiri akiri ku isi. Ubwo hariho abantu barindiriye kumva itangazo gusa. Urabona ko amusteri hari aho zigurwa 6, 8, 9, 10. Hari umuntu afise 20,000 vyiwe azotuma arara mu kabararaye ku macupa 2 yiwe y'20,000 nyene. Amusteri 2 akavuga ati ndakugandutse ko ndaguciye ku mazi tuzohurireyo. Urantangurira. Burya mugisha nkamwe Révérien Ndikuriyo yapfuye. N'ikibi yakoreye Rwasa. Ubwo nta ntsinzi ikomeye wowe ubona. Uti intsinzi ikomeye iri hehe? Burya sinzi umuntu umwe jewe nakuze numva umugani bawuca, sindi wa kera cyane, ariko nakuze numva bavuga ngo urucira mukaso rukarya nyoko. Abandi nabo barawuhingura ngo uruciriye umukate ruhitana ivoka. Siko Révérien yakiriye imigani cyane, Rwasa mwimbira umuzukuzimu, baramugonga, mara bakamugomba kumuhonya n'umuryango wiwe mu modoka, mara bakagomba kugira gute, mara bakagira gute. Ni byinshi Révérien yakoze kugira Rwasa ntabagihagaze no munsi ntahamwe apfuye. Ubwo kweri niko cyatuduza ibiganza. Nkamwe apfuye niko duza ibiganza. Jewe sindi umuseneri, ariko nkamwe apfuye ku kibi Révérien amaze gukorera Abarundi,
ku kibi Révérien amaze gukorera Rwasa naje ubwanje nuduza ibiganza kuko harya biragoye kuri ino si dusaba kugenda twiyengenga kuko iyi si mu kukujyana ntabwo ikubwira ngo jya nzoza kukujyana oya none umuntu abaye adahema ahemera mu mupira yahora avuga ngo bizinu biragara nawe ntabyuka gare master plan niho yibereye si we wenyine n'abandi bari murakoze. ubu rero akababaye umwanya wacu wa mbere yagize icyo avuga kuri Révérien Ndikuriyo. Umwanya wacu wa kabiri ariko numvise amakuru ari kuduha iyo nyakwigendera mvuye kuri nyakwigendera nta kundi ni ukuvuga ariko vra jena ku bwanjye novuga nti mu mutima waza warambwiye ati uwo yapfuye mbere je kitanga kumva ati ngo aragwaye araremvye bamutwaye ajya yaza yapfuye bamutwaye yapfuye kuko none abategetsi gasha ugira ngo ntibagwara ugira ngo babaho batagwara imyaka yose batwara araho yumva basize ku maredio sosiyo ngo umukuru w'igihugu aragwaye ngo umukuru w'umugambi aragwaye ngo umusikiranganji uyu ngo aragwaye araho urabyumva vra muri ico gihugu cacu aravyumva abo batumenyesheje ko bagwaye bakatubwira ko bagwaye ntibakize bisigura ko rero bigira batangaza ko bagwaye oro baza bapfuye ibyo rero ni mu ntumbero yo gutegura imitima y'abantu y'abakunzi biwe babategure biboneke ko ntirube urupfu rwa gafura rubaye giturumbuka biboneke ko ngo baragwajije naho umuntu yapfuye kera rero kuri amakuru nzaneze ndayemeza ijana kwijana umuntu yarapfuye kabisa nawe ndayemeza ijana kwijana ibyo ni kugira ngo abantu babe bayiyakira babone ko watari mu bitaro ibiki yapfuye aho kumbe seri yaciye mu bitaro hana binanirana ibiki kumbe cyari kiziga gusa batwara ari byo by'ibyo ubona rero baciye bagenda aho mu Cibitoke kuza guhumuriza kuza gutegura imitima y'abana bariya rero nibaza ko kandi ari mu gisa turindire burya Yesu y'Imana ubundi natwe ngo iby'Imana bijya abarambiwe baratashe turindire kuko ndazi ko bigenda neza kabisa ejo ni heza kabisa ego turamarana kambe ndabwa kwizera z'Imana zirenga igihumbi rero kandi aho ihekuro kuri no kwisubiza kuba kuri igisibisitse jewe ndizera ko ayo makuru ari kuvugwa ndizera ko ategeza kugenda neza bikazoba byo kugenda kuko nuko agiye ari umwe nawe arimo benshi yego n'abandi turifuza ko baza baramukurikira kabisa kugira ngo bamenye ko utsa bugacana ayandi ko kuba kuri iyi si usatse wokwitonda kuko twese tufise umutima utera kumwe rero burya ntawe ufise umutima utera ibirometero by'uwundi udatera kubwiyumva rero twe twaba tubibonye kumbure ibi byoba ejo hakazokurikira ibindi nizera ko inyishu y'Imana yoba ihayishika ego ihayishika kabisa ariko turindire uko twihanganye no muri turindire twihanganye Imana abanyese ishikare kwikorera yanize benshi yise benshi
ndibuka avuga ngo kaburimbo Matana gutanga miliyoni 5 ku bazomuzanira umutwe wiwe ari ikiziga cy'akomeye. Nawe nyine umutwe wiwe ndibaza ko akibaza ko wokwama uhema ibihe byose, wokwama urekura impwemu ibihe byose, nawe byose rero byobona kubunda kwiyamuhaye uwo mwuka yosobora kubumukuramo bitagoranye. nuko nshuti yanje wirirwe jewe ayo makuru ariko andyohera nubwo ataraza mu ngiro. Yego sasa muheza gito. Uwo nawe akaba umunywanyi wacu agira kabiri yagize icyo ashikirije ku bijanye n'amagara ya Révérien Ndikuriyo. Umunywanyi wacu wa gatatu ndetse nshikiriza kuri kiganiro watanze ca Révérien Ndikuriyo kuri Imana baba badede abone bagenda bukebuke kubera uwo bazi bariko barayuba ntawe bazi ujya bamwita neva. abo bazobanze batohoze iryo neva riva kuki, abo byagwananye abo byakoranye nibo bazobabwira ati neva baragomba bitonde ko bamusize imbere. ndakurahiye yarabaziye kandi utazemera kugira ku mategeko yiwe ntariho yabivuze ngaho, kandi nta rusoro ruzovuga aho ujya mwabona kuri Nkuru nziza umujenerale batavuze rumwe bakamurasira mw'ibarabara. Bo bazoheza uko nyene mu bwenge kandi bazoza kwitora ubuzoba basigaye ntibazokwemera kugira ku mategeko yo mu bwiza. Zibona mu Burundi wacu hari akajagari katagira uko kangana. Yari waratanze ikiganiro c'abasoda base kurwana muri Congo, umuntu aravyihweza arabona yuko rimwe na rimwe n'ubugambanyi mu gihugu iwacu buraba. Umuntu afite gukurikiza amategeko y'umukurira. Je ndi umusenere, ndabivuze ndabisubiyemo, ndi umusenere, ndi umufana wa Rwasa mpaye itegeko namuyoboka nk'uko ankurira kandi twamusize imbere twese nkumviriza ibyo ambwiye, kuko naramwemeye naremeye n'ibimuvamwo byose n'amategeko. none abo badede bishira hirya no hino ko bamwemeye akabarongora, nibamwemere. batamwemeye ngo bategeke nawe azobereka ingene uwigize igipinga muri bo azobahengamurura. twebwe abaseneri twarakuye meza, ahubwo ibi binyibukije igihe kimwe twari mu matora ayaherutse. ishuri nakoreye ko ntiriwe ko ndagaruka ko amazina, mwene wacu aza gutorera data wacu yaheruka kwitaba Imana. iyo bureau de vote narimo ndavuga nti wapi ibi ntibibaho. kajya akantu kariho ko gucisha ikarata yo gutora imbere y'abacungereye amatora, inshikiye mbona isomye izina ya data wacu twaheruka guca ku maziye. ndabaza ati uyu muntu aje gutorera uyu niwe yamuhaye uburenganzira bwo kumutorera canke bimeze gute? wararongoye murazi ko ari abadede bari barongoye amabiro de vote data wanje, bica bija hejuru abona ko ndabasebeje aca ahita asohora. asohoye ategeka amaterefona no ku komine umusitanteri baraza data wanje badusombe badutware uko dufunga. rero natabawe n'umusenyeri yaciye atanga itegeko yuko abantu bose
uwo mburamatari yafunze na musenyeri musenyeri yaciye atanga itegeko ati buramatari abantu bose yafunze abarekure mu maguru masha. Sinari bwurira imodoka mbona nk'inzuko, none ndiko ndumviriza abakomeye mu badede bariko barahinyanyurwa, kandi bahinyanyurwa n'uwo basize imbere. Ivyo baniganira ntibabirose. Nagendereje gatonyi tuvuye mu matora, numva ngo bagiye ngo ahantu ngo bari guhurira bahembwe ngo amahera yo gucungera amatora. Akagabo kamwe kariko karacungera kagadede imbonerakure kaza kuvuga ngo n'ingene twivye amatora umuduhaye aya. Umukomiseri yari iruhande yiwe agira amukubise urushi babajamwo n'igiti bataha nayo batanayatahanye. None ko batwivye ibintu biba bihagaze neza, tuba tumeze neza mu gihugu, ubona bone wa munyu uriko uraduga nturiko urabadugirako. Nagiye ngaruka numviriza ibiganiro mwagiye mutanga, haravuze yuko mutoryoherwa mwumva tuko turasabira urupfu abo bakuru b'abadede. Burya mu Burundi intambara y'amasasu yaraheze. Intambara turimwo ni kubasabira ku Mana bonyene bakimaranira bakazabihereza iyo twe ntituzigere tunabimenya, mugabo tukazoroha tugashikira uw'Imana yatwandikiye azodutunganiriza vyose. Uko dutoye urabona bakina imitwe yose impaka bakamuhindura bakagira ibindi bishakiye, ariko Imana nayo ibibona. Ngarutse inyuma gato, baratwivye turatekana turarindira ati reka mutware, ariko ubwabo ntivyabahiriye kugenda hamwe ngo bavugane banoganze imigabo n'imigambi yabo boshira imbere duteze imbere. Vyarabananiye baguma bajyana, inda zabo ntizuzura, bafise amafaranga ariko ntibayarya batekanye, baguma bagomba n'utwa umwenegihugu baturye. Erega co ngarukako, neva nagomba barye namba ari we ariko arabarya abarya baheze, agomba banigagure baheze, kuko bo nyene baguma bibaza ngo uko nagwanye nawe yaragwanye, ngo ndavuga vuge. Perezida ni perezida, vyamaze kuja mungira akavuga ko ari watwara, urinda kubaha itegeko ryiwe, urinda kubaha itegeko ryiwe. Ni nka karya kajagari nyene naraye mbonye kabaye muri Kongo, ugasanga abasirikare bariko baja ku rugamba bakurira mu majomafu, bakurira amadege, igihugu kikabarihira kandi bahembwa, bashikayo sinzi ko bahembwa canke badahembwa, bashikayo bakavuga ngo ntitugwana, uri ku rugamba wagiye gukora iki? Ko twe twaja mu gisirikare nabo bagatanga ibiturire bakaja kwinjira, tukaruha tukanabiheba, tukigira mu bindi. We wagiye kugwana, kora akazi uriko kandi igihugu cakurungitse giserukire, upfe namba ko kajagari barimwo. Bagenda hariya bagatangwa kuvuga ngo ntitugwana, bamaze kurira indege. Niyo bonapfuye niho n'igihugu tubona kirabatangaza buhoro, tukavuga ati ntitunabatangaza, tukabona abapfuye n'abagwaye bataja habona. Bagikorera batuje, bakavuga bati tugomba dukorere igihugu cacu kuko caturungitse. Igihugu kiri mu makosa yo kubatuma kugwanira ikindi, ivyo si wewe uvyiga uri ku rugamba, ivyo vyari kwiga abandi canke mukazovyiga urugamba rwarangiye. None ko mbona banka kugwana, ahera gato umwasi akababona akabarasa bagapfa, bunguka iki? Bari bafise ibigwanisho bakanka kubiterura bagwane.
canke igihugu cacu kiracafise n'amoko n'amacakubiri, ugasanga abasirikare bari ku rugamba bamwe twagiye tuyanga mama inbox tuvugana, ugasanga bamwe biciyemo kubiri bavuganye ku matelefone ukabona nibo babatanze bagaca bahunga. Ivyo bitanga iki ko ata gisubizo? Kandi iyo twagiye tumva naho baja ngo banke guhembwa, barahembwa na yaba make bakayaronka, ubundi bwo yicaye mu ikambi yari kuyaronka. Rega n'umurimo nk'umumotari arose umukiriya aramutwara, naho yaguma aronka abakiriya niko kazi kamuzindukanye. Ntambi iyo ntambara bayigwana bakayitsinda canke ntibayitsinde, bo bari ku kazi, ibisigaye bavyihoza bagakorera igihugu. Ni nk'uwo Révérien muko muravuga, Révérien mu gihe atariko arumviriza amategeko y'umusumba, ugusumba bagusumvya vyose, kiba camusize hajya hejuru yawe kimuha n'uburyo bwo kuhinyanyura. Je nta bwoba, nta muhwe, ntaki ya aba bamuriye bafise ingene bamuriye, uburyo bamuriyemwo n'ibindi bazovyikorera. Ahubwo ico nosaba novuga nti leta yarapfuye bo bitangaza tukabimenya kare, tukabandanya iyindi mirimo nawe tukamushingura nk'uko yashinguye ba kaburimbo, uko yashinguye abatipe twagendana muri senere twigiriye mu mugambwe, na n'ubu tutacumva niyo banyururijwe, nawe yarabifisemo uruhara. Ahubwo namwifuriza bon voyage, urugendo rwiza, natwe niyo nzira tunyuramo. Murakoze, mugira amahoro. Reka rero twekeze ku musozo tubashikirize n'indi nyunganizi canke icyumviro cyashikirijwe n'umunywanyi wacu agira gatatu muri kino kiganiro tubaharira. Ndabibutse ko uwo munywanyi wa gatatu ni nawe wa nyuma, tuza kongera guhura mu kindi kiganiro. uwo yabaho yapfa ntiyagaruka ngo Abarundi tunezerwe, kuko ibyo yakoze ni byinshi. Abarundi yadukoreye byinshi bituruhije. Abarundi ukungene aruhishije imigambwe birarenze igipimo. Sinizera ko hari uwundi muntu azoza akora biruta ibyo Révérien yakoze, kuko Révérien yo nakubwiye n'imvura izomwanka. None se ngo ntagihema, none ngo ntakinyagara, none ngo ntagikanura. Yahora akanura mu kuvuga avuga ibyagwasa ngo namukurikire ngo mugenzi we mu mugambwe. Mbega nyamugambwe CNDD-FDD abantu bose bawuhereramwo kubera hari iki n'icyaha gikiza abarundi cyotuma bahererayo. Sinabo bategetsi ntabwo bariyo kubera bawukunda, hariyo abariyo kubera gukingira agatwe kabo. Sinizo mbonera kure, hariho benshi batariyo kubera bawukunda, abariyo kubera gukingira agatwe kabo. Urumva hariyo abantu benshi bari muri uwo mugambwe, nibo benshi mbere gusumba n'abariyo babishaka. Hariyo benshi bariyo kubera gukingira agatwe kabo, benshi bariyo kubera gukingira agatwe kabo. Nico gituma rero ibyoba byose mu Burundi, urabona abo bantu bane ndakubwiye, Erepeya na Pacifique Nahazwe na Mugisha na Kingi Burundi, abo bantu bazoduha amakuru y'imvaho atavuye ko na kamwe n'agatete k'ibyashikiye Révérien Ndikuriyo, byose tuzobimenya. Kujya kuntu baravuga ngo bizino ngo biragara ngo kumugoroba ngo bikaca bibora ngo iciza Révérien yakoze mu Burundi n'icyaha. Genda shaka umuntu azoza avuga ati Révérien kuva abo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yarakoze. Kwanza mbere ntibazovuga uko haza umuntu avuga ati kuva abadede bava mu ishyamba Révérien Ndikuriyo yakoze ibi n'ibi, ibi ni byiza yakoze. Ibyahe nta niki kimwe cy'umuti atari ukuriza Abarundi n'Uburundi, atari uko abana twasigaye turi imfubyi, atari uko twasigaye turi imbobo, atari uko twabaye oya nta n'uwo bidondagura ngo bishobore. Reka turindire abo bantu bane baducukumburira amakuru atomoye, batubwire icyabaye kuri Ndikuriyo. Master plan azobakosora atavuze amajambo menshi. Révérien yakoze ibibi byinshi, noneho nta nubwo wipima ku munzani ngo bironke umunzani wipimwako.
ikintu cyo cyomenya Révérien akoze ibintu byinshi bitaronka n'umunzani byojako. Rero ubwo uravye nk'imigambwe harya FNL imaze gucibwamwo imice inshuro zingahe? Révérien yatumye FNL icibwamwo imice, Révérien yatumye ngiyo CNL iciyemwo imice, Révérien niwe yatumye IPD zigamibanga icibwamwo imice, Révérien ngo aheze kuyicamwo imice n'uwo bashinze data wanje yemera bongera baramurya, nta mutima afise. Ngo bafata ntuzenye imigambwe myinshi uzi ngaha mu Burundi yagize ibibazo ku bwa Révérien. Ni icahe ciza Révérien cotuma bamusabira ngo nakire. Nyene ntawe umusabira ngo apfe, ariko yamara ishwi master plan uzomwitambika azokwama, nimba ari pudre abaha, nimba ari amavuta abaha, kimwe yarabatorera imigambi, nta majambo menshi, araja hajya akihorera, kira muntu wese akamwereka ko bari kumwe, ariko agukoroye gukorora ntibabi. Ikintu cyo cyomenya aba bantu biragoye ibyabo. Mugabo nubone ko umenga birafunitse ntibashaka kumenyesha icyabaye. Jewe nizera abantu bane, abo bantu bane bazana amakuru atari ku ivumbi. Uwa mbere ni RPA, burya Bobo Rugurika arazi gucukumbura. Bobo Rugurika ni umuhanga rwose, ibya Ndikuriyo tuzobimenya nk'uko twamenye ibya Peter tutari tubizi. Ibya nkuru nziza twarabimenye twabikuye kwa Bobo. Ubundi muntu nizera RPA na Pacifique Ninahazwe na Mugisha na King Burundi, abo bantu bazoduha amakuru y'imvaho atavuye ko na kamwe n'agatete kivyashikiye. Nyuma y'ivyumviro bikeya tubahaye bitatu mu vyumviro byinshi dufise kugira ngo dukoreshe umwanya mutoya, ibindi turaza kubiha hanyuma mu kiganiro cihariye. Turabashimiye, turabakengurukiye mwese abashoboye kugira icyo muterereye, n'abakurikiye kino kiganiro, n'abazoshaka commentaire kuko ndazisoma, ariko iyo tubaye nyinshi birangora, mugo ndagerageza. Nshimiye rero mwese atanu munkuyemo, nkengurukiye abari mu Burundi mudukurikira, abari hanze y'igihugu, mwe mwandika, mwe murungika audio mwese, yego cyane. Ikindi twadaniye Mugisha, unkeneye kunyandikira ni ahanyene kwishene ya YouTube Urugendo News, please 358 46 58 34 314, guteranya amajana 358 46 muheza jigwe nganyene ku Rugendo News canke kuri Senere Nyankamagayo, zose ni sheni zanyu.